Mama Mugisha yambu ndamutsa ni sawa meze neza ngene usa neza oya barabona ko wibungenze imvuka dukeneye amahera yo kubyara munzu naguma ngira repetition ingene hari ukuntu attention byari by'abashefu hari ukuntu namaze gupanga nambaye na page nginakwege sha nubwo yontegeka ati ntuzurongora sinorongora walaye futarongoye gasa nobireka reka nataje n'ikintu gikomeye kuri je kubuzima bwanje mu muryango w'iwacu nije maze kurira indege je nyene ubuze mu diaspora nije wita mu diaspora jewe na muntu mvise ari mu Buganda muri famille cyane muri Kenya mama waje yo napata bizu napata bizu madame ni sawa ego chef simbizi ego niteba oya sineba hivi vitu hivi sibitu unapiga kila siku najama oya nukuguza abami kazi simbizi ko yuri indege singiye kumukira pe none amashugwe kwa Natasha Natasha bavuze ngo na passport ofisi zinagimana bavuze ngo na passport kwa gwasi Natasha agukuye mu gasuzuguro k'abantu agusikuye mu gasuzuguro Imana senga Natasha yego mani je bari baranzinditse umuvyeyi wa Simbizi yavuze ati abarakuzindurwe bari bakuru nukuri mama nipa yambwiye izagimana yambwiye ati barakuzinduruye ati kwa ntibyumvikana ingene abantu bose muvukana ari utari buri ndege muri Canada ati wewe no wari sanse kuyurira nkuyambara oya sino mwambika amabere sima nkora uko oya ihindukiza oya nzenda kugirire nta kundi basi shire nacho ibere umuzungu ararikunda iri naro abana ivyo byose ndabikora kubera mfise umutima sinikunda araho bavuga ati ajya mahera Natasha afise nashobora kuyajya wenyene kandi nuko nyene ndafungura je narahezagiwe ndafungura ndambara neza urumva ndi mwiza isagateki wanje sijibushe sinonze fisinda nayo hari urumva mwana imyaka 15 na 12 mwana 12 si bintu singukubonya simbizi asema vuma ibishaka shuri twahega simbizi nazira ingene bajayino simbizi nazogaruka ariko ndabaherekeze turagiye uzogaruka ndagi ko biremereye barafyonda ngaha anya simbizi ntavyuzi mana yanje Mama Mugisha yambu ndamutsa ni sawa meze neza ngene usa neza oya barabona ko wibungenze imvuka dukeneye amahera yo kubyara kinamera yo kuvyara safari ngiyi inyane baza kwizoyazana chevale gwavuze ngo ntibigeze rumfasha kuyitera si Mama Mugisha aherekeje umugabo wiwe ahagiye mu gihugu ca Kenya aho yogenda n'indege muri Gitega no muherekeze oya kandi amumuherekeze cabise umugore kwicara imbere ego nguyu unye simbizi wose mavumba aherekeje umuririmbyi kazi Natasha mu gihugu ca Kenya gutora agashimwe indege ngiyi ego tugende tubayitweretse fly Bujumbura tu Nairobi mbwa ndafata ibintu nabi kwe iramenyene yamaze gusazamuze ndabira n'ugure kwima oya nayi yamaze gusaza nayi bikije umupfumu muze kugira umupfumu kugira na passport ngiye na passport ngiye inya kisu ko bayibika simbizi vraiment vuite obifata nabi muze abusanga barakubujije kwinjira tugende basi tugende ndege ntiyava gusiga nigeze gutwara amahera muri banki keke ngo nayifashe ntaje nukuri ariko ntariko oya nugahega bashobora kukuwankira yes nguyu unyu muvyeyi aherekeje umugabo wiwe ego baterere amahera yiki yo kwibaruka y'ibitaro haziga kandi amezi makenya bazikotana kwezi gusa yegaye ko byarejo none azaba vyaratari huriga muhungu kanze ni kwicara hiyo yes nuko none simbaza bavyara utari huriga muhungu
hama bisho bigenda gute mama ndamwe dekotino hava za gutura 250 mille wawe boss lady kumvisa amahera bari usiguye yatanze umugabo asiga tanze rasiyo mu rugo uzavura mwa taxi see the money ngaya amahera agomba shikano agomba asigire umufasha uzomara imisingana gute none simba ni misi ne gusa mama mugi ku musi mama mugi mujya mukoresha ngaha amahera agomba gusigire kandi na yagacupa na yakavinyu karimwo see the money nukuunye nisimbizo sema vumba giye ngaya anya kwere sizatanze rasiyo aya yose siminchorira basi ariko naje vraiment akame nko kuri ndego n'ibintu utansigiye oya vraiment namwe yatwaye aya nayo umuryango aya yose yatwaye hehe vraiment gasimbiza anya ntagiye vraiment aya si taxi yose gushika club diraki kwa Natasha azga yipakiza simbizi uvuye mu myaka biga iwabo no mugore sinzo kwanganga uraza urakoresha ijya carte ucuza kuri bank noze mwebwe murakoresha banki yo muva canke mukoresha rimikashi arabizi oya simbiyo ya vraiment abayo yatware mugabo vraiment marundi kamema marundi ntogenda ariko amarundi ntogenda udasize basina 20000 basi uranyimye kuri kamera gasimbizi umuntu yuri indege biranse ko atangana ibihumbi 200 birashika bo abashako shwaka abonyeshe ngaho mumagono yes nisimbiza sema vumba simbi daba urugendo ugwakira gute wewe sasa nakona kuzana kare machine unurugendo rw'amateka n'urugendo wosigura gute mu rugendo umaze imyaka myinshi ngenda guse ko urugendo rwo kwemeza abantu base ko ngenda haboro bavuga ngo na passport office nene bushatse kwemeza canke ugiye gushikira umuziki w'ubu Natasha arabemeje ati passport arayifise bako je ndabizi kusanzwe urazi ko arabamesha bavuze ngo na passport office urona Natasha arababwiye ati arayifise mwana se ko umusaza yigira ahantu mugenda kubesha abashefu ngo nta egaje ari umushefu yambaye ati ngo we nivyo ngo na passport office oya ngo ubura passport gute turagiye imana turago twarakurindiriye turabura muri liste muri yabaza twarakubona yego none wewe kutaje ati ngo na passport office uwo muntu yasebeje simbize ngo na passport agira na baje yawe nije nari ndayifise baje akayi oya nagomba kwambara nyabo yego nyuma ngo na passport polisana ariko cyambere cyo d'abord usa neza kandi wambaye neza cyane gose sinzi impamvu maso usa neza sinzi ko ari kubera kugiye gufata indege cyane kubera nindi misi yose ntabura hubatse none ngiye guserukira igihugu umutse cyane guserukira igihugu umutse je igihugu kiba cyane none ini shakoshi twaye gasimbi nayo ndi shakoshi twaye ngi inyanga nagomba ntangare wow yes nizra ko gigihugu webaza kubiba byoroshe nacoroshe kiba kirimo kabisa warimo yego ibendera ry'abanyamahanga iramanuka ibendera y'igihugu cyacu iraduga itariki urabona mayanse se mama oya hejuru akamwereka kuri compte bancaire muri carte yake ariko aje urumva yego uyo bamwita Tade taximan umukuru w'igihugu yambwira yavuze ati muvugo wose uronka iki amafaranga agomba kuyarondera byakunda simbi zirazo zishoboka ikibazo umanze korera kuri n'urugendo nibaza ko ari urugendo shure kuri wewe ndetse no kubandi mufatanije urugendo kuri no munsi nibihe bintu bitanga ikizere kihe kuri Simbizi amazigiye kinini ari mu entertainment amazigiye kinini ariko ariruka inyuma y'ibintu byinshi ibi ivyerekana yuko Natasha ari umwamikazi w'umuziki w'u Burundi
ndagisigura. Yego. Ndazi wahora muri Kongo. Yego. Wahora ibigo mu bibogobogo. Yes. Ndibaza uri mu bibogobogo waratahuye realite. Yego. Sivyo? Yego. Waratahuye realite. Yego. Uno munsi mu bibogobogo umunyarwanda ntarashikayo. Uno munsi umunyamurenge aravuga ati turashima ingabo z'u Burundi ngene tubanye neza. Kubera imyarwanda yakwa kuvurugana kugira bamwe bifatanye n'abandi tuvuga hari abantu bamaze kugirwa ibitambo. Yes. Ushobora kwibaza ngo ntawe bihuriye n'ibya Natasha. Urabona umwamikazi mu Burundi ngene bimeze. Yego. Nta macakubiri yigeze ahaba. Yarahaba yabwo yarahetse. Ntibigeze ahaba. Amacakubiri mu Burundi yatangujwe si mu Burundi gusa mbeme no muri Kongo. Yatanguye kuvaho duhaye ubuhungiro abanyarwanda banse gutwarwa. Nivyo bihuriye hega simbizi n'urugendo rwa Natasha. Nikonda kuzana nakwikonze ko ari umwamikazi. Ngomba ngere ahantu yitwa umwamikazi cyo yarahagarariye. Mon frère petit. Zawicara wige. Yego ndiko ndakumva. Ntunjaniranye. Ndabona kumvisha yuko kera umwami ahagaze gutya. Ego. Yabahagarariye inyungu z'igihugu cyose. Atakora ubwoko runaka. N'umwami nta n'ubwoko yagira muzi. Yitwa umwami uko nyine. Yes, ego. Uravyumva bro? Kubera yagomba kuba ari nga we uje akagutora, we uje akagutora. Rero nuvuga neza yuko rero Natasha ari mu bonse. Iyo ngabiri. Sivyo? Ashobora kubona ati uko bigenda kose uyu muntu n'uwagaciro. Ni element. Ni element. Uko ni kumwama akora. Kumwami kazakora. Yes. Uravyumva bro? Amacakubira abayifiti. Oya. Naraba ngo tuva hamwe, naraba ngo tuva ku gatumba, bagati uyu muntu arakenewe. Afise haragaciro abandi ja. Nuvuga neza yuko uravye ino myaka tumaze. Je namvuga ati moi je vais lentement monsieur. Buke ndazi yuko igihe cy'uwanje kirashira. Yes. Nta muntu yiyagaciro muzee. Abantu bakaguha. Yego. Ntuzogende uvuga ngo urakomeye. Nta muntu abakomeye muzee. Bariho. Abantu niyo bavuga ko ukomeye, none ukomeye ukomeye bikaguma mu nzu bisigura iki? Nariko naco bimaze. None abantu nibo babona ati bya muntu arakomeye. Nabantu. Yeah. Baravyumva? Nabantu. Ntushobora kuba wewe. Abantu bakugira wewe. Nuvuga rero yuko rero Natasha yarabonye yuko hari iconze. Yes. Avuga ati reka rero ico kintu ari n'u Burundi bamenye yuko hari camaze. Babone yuko simbizi hari cyari. Ivyo rero n'umwami gusa bikora. Nabandi nto bikora none. Abarundi dutiringajya. Utakabishirandi mahigwe y'ibindi bihe kumbure. Umviriza muzee. Kuri bwa bujyajya bwacu. Ibirwa birimo simbizi none je nta musani. Ndiko ndategura competition ya super bad. Bifesi yarambwiye ati ibintu uri kurategura ntabyo njako. Kubera iki? Nuko mufite cyo mupfa. Oya kakanu kubwami ni kamurimwo. Ako ya Bifesi n'amacakubira fise. Oya samacakubiri. Uvuze ko vuze na kakanu kubwami. Yaba ari nk'umwami yaba ari nk'umwami wa hip hop wita ngo ni king of hip hop Bifesi. King of hip hop. Yari kumenya agaciro ka simbizi cyane ko ntabwo baba fise. Igayamana ubwoba bwo guferinga. Niyo mpamvu avuga ati Jesse noza muri iyo competition yateguwe na simbizi. Umwami kazi nitujye gutura agashimwe ka Natasha. Ego. Tugiye gutora mu Burundi muri Kenya. Muri Kenya. Alors, wo kwadatinya. Umwami kazi natinya. Ariko si twese twavutse kuba abami n'abamikazi. Ya mu Burundi ubu rero Burundi tutahure neza yuko ubushimwe bwose bw'isi buri kubata mu Burundi. Sibyo? Ani sabi? Ego. Asubiye kandi gusaba no nga. Yego. Urashikora kandi gashimwe kazoboneka mu kwindi. Vuba cyane kumutambukanye kamama wanye ni cyubahira umutambukanye mu gihugu cyacu cyo Burundi. Twayigira ngaho mwibe. Javre. Urafye nawe n'ubuzima muze. Oya ariko gushikira mu Burundi navyo. Washington nyene. New York niko ntagumayo. Kaje mfite. Oya. Raba nkinda y'umugo. Nosiga hano bana. Mama mugiye agatushe basa gatushe ndamutsa. Mu bintu bya mbere binjoyera kwisi n'umugore wanjye. Simbizi cupa.
ukunda icupa hagati y'umugore n'icupa n'icyo kizimere you have to be honest ibintu bya mbere nkunda ngaha ku isi n'umugore wanje umugore wanje niwe abana banje beza muzi umangira umuntu ngo umanda mana Nisha kintu cyambere yishimira kubarongo yuyu mamogi n'abantu babasi bakuraye basi bakurabe tubyara ku rugero kanse none yuko vyanse gashaka kuvyara ku rugero gashaka muhongo vyanse inyuma y'amezi 9 yindi iravuze ngiyi iraje hama ngushaka abantu baguterere kandi arogo muziteye wawe mugabo kari kavutse 2024 ariko mu mpera ni mu mpera vyibuke rega urumva rero yewe saba mama umuvyeyi wacu mama Afrika ko turatera iteka kino gihugu yes kandi cyane itabo no mujambo itaba Widion ego yes turashize kuri Club du Lac Tanganyika ngaha anya ni hotel de 5 étoiles 5 étoiles ngaha no muri Kenya tujyama muri 5 étoiles simbizi na 5 étoiles horaramwo wewe na 5 étoiles horaramwo umuntu azoye kuraza mu nibaza ko ari first ready no mujama je ndiko ndamujya imihaye no ibaze umuntu umuntu afise ibyungu byasaba yuko amatelefone ibaze umuntu ukora business udafise moyen de transaction waba gutenga gukora business utazi ngende amafaranga yo gushikira dolari 1000 zikamucika ubwo nyene ibintu by'uburofa bashe ndamubwira cyanda yigura urazi system ihari cyanda yigurira muri Kenya telefone ninga rafise amahiri 1000 gawe rafite dolari 1000 cyane transaction n'ubundi basabangira transaction ndature muri Kenya cyanda yigurira muri Kenya simbiza zanye n'ibintu bishasha gusa je mfise umugore ngaha nta bintu by'inzara mfise ego nahanyene ndiba ano kwibdira akinyene bashaka nawe oya ahubwo zunguruka dusigari zunguruka hari anya no dusige mu gikoni dusige mu gikoni kweri yes ni hotel Club du Lac Tanganyika hotel nziza cyane gose kandi yegereye amazi 5 étoiles hari piscine nziza harakayaga kabisi yo wicaye ngaha anya ubara hano heza cyane gose nano heza ho gusohokana umuryango nano heza ho gusohokana umusheri uje kudraga wabonye imodoka ziturindire zidutwara abavyeyi mama mugira neza mama Washington New York nukuri jewe sindumenyesha makuru mbuga bamenyesha makuru niyo bagumayo umvise rero umushezi yankuwundi tugaba influencer nta kibazo dufise mama netwe tutaducika none baziko udaheraye abantu gumayo ni ba mipro umenyesha makuru umushezi yankuwundi yes nukunye turashitse hotel Club du Lac Tanganyika yes ni kibanza ciza cyane gose abaneza yuko ari ahantu heza yes ni simbizi wase mavumba azananye n'umufasha wiwe aje kumuherekeza yes nguyu onye simbizi wase mavumba see the outfit ariko harura amafaranga see the outfit nguyu onye aje fata urugendo mamugi karibu mamugi yes nukunye hotel Club du Lac Tanganyika ikibanza ciza cyane gose yes ngaha aje naho muri mvikazi Natasha aho uno munsi agiye gufata rutema ikirere agenda mu gihugu ca Kenya ahagiye kwakira agashimwe ko muri Tamani Africa yes ni muri mvikazi Natasha agiye guserukira uburundi ku ncuro yiwe igira kenshi yes ni nyuma y'incuro nyinshi atahana ubushimwe butandukanye none munsi kandi agiye gutahana akandi gashimwe yes mama Mugisha aherekeza papa Mugisha mama Mugi kuri Africanti niwe baragukumbuye birasaba kubaganiriza fura irahira nukuti okay sawa nk'ubunya hamwe simbizi uwo vyara ataraza nije nzoza ndibaza kugufasha nije wa mbere uzohamagara yego oya no uritwara nishako ariko nivyo umudama ari bungenza so yitwara oya kirazira nguyu unya ndi simbizi wase mavumba ari kumwe n'umufasha wiwe aho aje kumuherekeza kugira ngo aje
mu gihugu ca Kenya. Yes, gushigikira umuririmvyikazi Natasha. Yes, ngaha kuunya mwene kuri Club Direct Tanganyika babimeze, haba hasa neza, security nziza cyane gose, n'ahantu hasa neza cyane gose. Yes, nkuko mubona babambaye neza cyane gose, aboneza ko ari ibintu vy'isuku ridasanzwe gose. Yes, ngaha anya kuri Akeye barabanza bakamwakirira umuzigo wiwe. Uyu muzigo adosubira guhurira nawo muri Kenya. Amahoro cyane. Wow, murasa neza gose. Club Direct n'isuku ridasanzwe. Wow. Yes, barasa neza. Ngahanye yes, Club Direct Tanganyika, ari simbizo se mavumba. Aje kugira ngo shore kugenda. Yes. Yavuga dagasize anga kinyuma. Amara kayaga. Yes. Wow, Club Direct kumusiga umugore n'urisi. Erega ari bungenze muze. Kuyu simbizo semba vumba. Reka twibukanye rero. Natasha ni muri imvyo barundi kazi amaze kuronka ubushime bwinshi. Donc amaze guserukira igihugu meant for. Natasha mubona gute? Ni gute bamusigura? Tugende hari hataho. Hano hatekanye. Yes. Muko Hotel Club Direct Tanganyika urahabona ingene habasa neza cyane gose. Yes, nuko onya abantu basohokera, abana b'abazungu nibo baza kuhogera hano onya. Nuko tuza kubandanya ndetse n'urugendo gushika kuri aeroport Melchior Ndadaye aho durekeje oya kwandi durekeje simbizi aherekeje umuririmvyikazi Natasha agiye gutora agashimwe. Yego. Kanje ni cari impande yawe, aruhande hawe. No sawa cyane. Yes, nakunda kubaza rero umuririmvyikazi Natasha uwo musigura gute d'abord bivanye n'ama competition amaze kujamo hama kandi akazana ubushima. Ni uwo muvuga gute? Nuvuga yuko Natasha ni big brand. Umuririmvyi munini yaremereye. Kandi urumva yuko tugeze no ngaje duhindura n'ingene tuvuga. Ubwo nyine urumva neza yuko araharata. Yego. Antukavura muhanga. Wow. Wow, see the view. Nani adashaka induru. Gore kanje karibu ngenza. Yego. Rero nuvuga yuko umuririmvyikazi Natasha no umuntu amaze gutahura yuko uburundi butegereza gukorerwa. Tutegereza kubwubaka. Yeah. Sivyo ga bro? Yego. Tutubwubaka nitwe tubukorera. Nitwe tutegereza gukora ibintu bituma n'amakungu abishima. Burya kuja gutora agashimwe mu kindi gihugu ni kintu gikomeye cyane ko no Burundi buza kuvugwa hariya. Niyo mpamvu ubona n'ibendera nagenda ritwaye. Ngana n'ivyazi. Sure. Hatutwa n'ibendera. Wow. Wow. Akana gasunaka. Mugana amara ku posting no muza zagubona ko idrama ritwaye. Yaranja kuburyo tabibona. Oyategereza kubibona ukabikose. Ni salama. Urumva rero nuvuga neza yuko n'amateka ari karakora ikarubaka. Ikintu kiryoshe nuko igihe cyose yatwaye gushimwe yagenda duza n'abantu mu entertainment. Ego. Babo bose bagiye buraya bagumayo ba Mipro. Yakubagiriza ko bagumyeyo simbizi. Ariko yagiye kuri mission. Yaramaze plus de 4 fois genda. Mission nyabaki. Nawe uri kuramubwira nawe bizoba ariko bizogenda. Nibikunda. Kweli nibikunda. Je ndafise impamvu nyinshi zotuma ntagenda iburaya. Arashoboka ati simbizi ari nzava mu Burundi. Nguyo niyo pfagarutse. Oya kubera iki gukora iki. Aba bamayondori bandori bagabaye iburaya. Sababuza tunga nga. Yes. Ayi Club Direct. Ntubona ko ari abazungu nga. Yego. Si 5 étoiles ntingaye Burundi. Urabyumva? Yego. Yes. Aho tumaze gushika rero mu kibanza ngezina muri restaurant kwanza. Aho turi kumwe na Starboy. Nawe nyine ari mu baherekeje Natasha gutora agashimwe mpuzamakungu. Agashimwe mpuzamakungu. Simbizi. Rero tujere mu Congereza. How do you feel? I feel Collins. I feel good. I feel good. Hapa tuko na manager. Tuko na manager Rafa. Manager mkubwa. Araona batazi
Kwari uri nyuma y'ibikorwa. Uwo ni wazamarira yacu. Uwo ndo manager. Abakunzi bacu. Amahoro meza cyane. Ko turajya. Uyakubwiye ati DJ Lafa muramuzi ndibaza ahantu batandukanye mu biganiro bitandukanye ku mateleviziyo manini ariko rero nibikorwa vya Natasha bari nyuma yavyo. Yes. Simbi uyumva gute kuri uno munsi urugendo rusigura iki mu muziki w'u Burundi? Uno rugendo rukomeye muzehe. Amashugwe nakubwiye turiko turaza mwibarabara sinzi ko bigumizamo. Yego. Amashugwe yose kuri Natasha numwamikazi. Nakubwiye umwamikazi umenyera kubikorwa. Yeah. Bana maneno. Kwanza kujya kiraza kugenda n'abantu bagoyagoya. Nanzara. Kwanza kujinga. Yego. Kandi mugabo rero ingya zo ngaha muzehe. Sibwahabwa. Mugira ubuyu wayi. Mugira ubuyu wayi. Uyoye bwiye. Ico dufanico rero kandi ico dufanico. Afashe imiwi. Avanga n'amata. Avanga na pasteki. Simbizi. Wetufiki wewe. Ahigwe no kuguma ngaha. Kimyo melange uri kuragira. Numurete ngo yuye. Jamani afika hapa anataka kule vyote. Muzehe. Uyu wa jambo. Hayo n'ibindi bintu bitazi atazi n'ingene bito by'abazungu gusa. Unafurashi kuona pakia. Anike bdiraki. None ucuja byose. Kwafasha nibibanira muzehe. Okay, raba plage. Hari uyu wayi buriko ni gitoke ndakizi. N'ubushaza? Ninaje ubuyayi buri hehe no. Si bimwe. Shero mbiriza kwere yuko ari ukuzugateka. Muri make sikoshero agateka. Muri make ntateka neza gatoki. Agateka mugabo gu. Niyo nganye. Oje. Niyo kuri 5 étoiles. 5 étoiles. Siyo muhira mu Carama. Burya kuri hotel twa 5 étoiles. Bagenzura ibintu byinshi. Indya zaho zimeze gute? Sinzi ko abonye tuvuye hanze twigenga ariko twaciye tugabanye n'ingene twako turavuga. Batandukanye. Wenyine uribwiriza. Ushaka uri umwenda bazimu kujya kuri wawe. Uramenya ati ninji yahera. Ndagusubiriye. Nenda beshe none muze. Mwana ntubibeshe. Rero umuntu arinda twicarika ahantu nka. Siko byahora. Yego. Barafa nguye mubaze kuri ajya kuri Saga Plage. Bagenda n'amaguru tuni hozesha umuryango wa Bosco. Azi ko aheruka kwita Imana. Yego. Bosco Saga Plage uzobumva amateka ahantu hose hera abo muri entertainment babicarika inyuma. Mugabo no musona yuko turiko turicara muri bya bibanza. Urazi kumwe ricaye kuri 5 étoiles wewe. Petit. Ngo cyangwa na jire ngo aberekere kuzi muri. Iyo ni titre ya film yo muri Hollywood. Icayi o 5 étoiles ndabeshe garafu. Iyo ni titre ya film. Hollywood mon frère. Muri America bagakorana ba director bakomeye bo muri America. Kugira bakore film yitwa Icayi cyo muri 5 étoiles. Cyo muri 5 étoiles. Yego. Ikamanze kwa Starboy kidogo. Starboy ni icuro yindi ufashe kandi urutema ikirere uja mu bikorwa. Bivuze iki ku muziki Burundi gutwarwa n'umurimvyikazi Natasha agiye gutora agashimwe? Bivuze iki kubamenyesha makuru? Bivuze iki kumenyesha makuru mu Burundi? Uzi ikintu kibabaje? Yego. Urakoresha ijambo umwamikazi Natasha. Ni Queen Africa. So uzi ikintu kibabaje uno munsi kiryoshe kwa oya hinyenda kikubwira kibabaje. Uno munsi turigira ku bantu. Mugabe bizogora ko turonka umuntu yigira kuri Natasha. Urabitahura ico kintu. Uno munsi ndashobora kubona Simbizi yambaye ipataro nkavuga ati kanje kurigura mu isoko. Ne uzobona impuzu Natasha yambaye nawe uvuge ngo yambara uyikure cyangwa uzobona ivyo akoze uvuge ngo nawe ngo bikore bishobore bigenze gute. Aba artiste bo ngaho urabazi. Barakurenza ugwamo iyo ukoze content yakoze amafuti. Mugabo kugira yikure n'igihumbi mu mufuko babigoye. Rero nibaza ko je kubona ngiye ku ncuro ya kabiri hari ibintu bigoye gusigura man. Unsigaye ngenda na look nyene ukavuga ati umuntu agiye gufata rutereke. See the look man. Entreta yambaye n'umupira uri ko Natasha. Haguruka. Outfit. Umwamikazi the queen. Uyu ubu nyene ibyo yawe. Umviriza. Bukebuke. Ndikuteza kajagari gabanye. Uwo vyankiri Bujumbura aratora imizigo atahadu. Ashakarize ko muri ndege sinzobakire. Bisigura iki mu bimenyesha makuru? Ico bisigura nuko Natasha yahori makobora. Ibaze Simbizi wasema vumba. Je ari mu bantu mvuga ati Simbizi nubwo yoro nk'indege ubunyene.
kuva nyiri umupeti ntazi ikintu cyitwa entertainment simbizi ndamubona ariko arapambana Yego. atarafata rutema ikirere n'indege bagira bamufatire hari umuntu yavyonza avuga ngo nta passport agira Kwararonze. Rafa yafuye magato. mazu urindire mpeze Rafa ndakugira yafuye kubimenya rimwe. Mama yangu je sindaguze. Turavuze ko na passport ufise. Nje ndagutwara. Ndo Rafa. ibaze imyaka yari iheze simbizi atarafata rutema ikirere ubwo no munsi Natasha aramuriza indege nibisigura ko bisigura ikirero bisigura ko hari abantu benshi bariko bakora umuziki batazi ivyo barimwo Urishaza kwa repetition. nta passport ugira Namaze kwereka iyo passport kwanza Oya. urayifise Umva. Jewe nabonye masaba passport handagiye. Munzu naguma ngira repetition ingene. Hari ukuntu attention byari by'abashefu hari ukuntu namaze gupanga nambaye na page Nginakwege. namaze umva byari by'aba diplomate ushaka abaca hejuru guca kugira nyene babone ko ba diplomate naguma subiramwo Yego. Ngine baramukanya vuga n'akavari. menshi vuga menshi urumva avuga ati ni koti nayo namaze kuyigorora neza simbizi nta passport agira namaze kwitegurira kwitwa umuki Mu diplomate. diplomate mama ngari umucimba cumbi yavuze ati mumujama nta nta haja afise sasa ndimubwira Rafa ntirafa none sina passport ikiriwa gishikana kumwami kati Rafa yambaza ati urayifise kweli urayifise irashaje turabe naho wayironkeye zana ndabarabira imaze kuja gusima kobora irashaje irashaje kweli Madimya kamishi we. Hirabi passport. Iranashaje tayibugurinde hirabi. imaze kujima kobora gusa Mamaye. kavimvira niyo batangura nakubeshi singinga Nani hanuraje atari muri Kongo. ebana cameraman iba handitse ko gute ngaha poste ya wapi kavivira Kavimvira. Kavimvira. Atwenze nuru. Atwenze nuru ngarasumye man ngiye muri wazaredo maze kuja muri wazarendo kavivira Yego. kasa none nari passport ega ni visa ega visa ni iki kidodo bashiramo visa nona kwa bavuze ko ise passport samvise kavimvira irimo Yego. bonjour Ugeze ngacu uvuga igifaransa mo. bonjour mais il y a le kavimvira ici aussi ena yarantwa yantu bita imugina Muri Tanzania. tuja muri best house of influencers so sasa Yes. manager ndamubwira ati manager tusubiri tugenda namutigitse Dora boy Yego. Dora wewe nisabire uravyibuka turi ngo turi biga ati Dora ngo turimba ngo dufukamiye ndamubwira umuntu ati Dora dupfukame usaba ati ivyo si mubi dupfukame kuko kwisabira Si bibi. si bibi iciza nukumenya gusaba ufise utanga ya sibyo bose batanga. vuga si bose bafise batanga frère uraho naherekeje amera ngo warantamwagarutse avuye hanze nimba yatwaye mu bimaraya nka ya modoka nkiyakiriku urumva rero bro ibi none ga bro akwaye nta gaciro ubona na bino bintu bifite inguvu we ntavyo ubona Yego cyane. Yego. Ico nyine nahari banga rya banga ndarimenye komeni banga. ndarizi Numugora huye ngo nta mumeni banga no kuri. Amen. Nta mumeni banga. ntamene bana agise banga ntibare Turarimena nayabubatse tugenda tuyazi Turabiryo banga.
turabiryo banga simbiza bikiye hano harimo uburotsi mara ibintu batwaye hanze ibintu biragoye nibangiri abantu batwaye umuti muri Kenya baze kwerekana ibanga ryabo waruzi ko abanyuru zimakobora si Michel bana kwenda bada Starboy ati bivuze iki mu bimenyesha makuru no munsi kubaho muri rimvyi ashobora gutwara abamenyesha makuru bagiye mu gihugu cyo hanze nuko tutamenyesha makuru muze n'umumenyesha makuru none yavyize mesha makuru n'uyo de formation yenu mu influencer content creator createur de contenu manager n'umujournaliste de formation université ipere yego journaliste oya ariko bagiye nka manager muri manager ibe ni byako ni manager mugabo statut yiwe ni journaliste yavyigiye yego sawa bira muze muri tandukanye yego bazogufunga wewe manager basi ndagusabye rafa mutandukanyirize umujournaliste n'icaruyo azayita umujournaliste mugi umujournaliste wari we vraiment sense wewe uyu yize kaminuza yiga kumenyesha makuru umenyesha makuru nushaka kutumenyesha makuru utize ibintu uri kuraka byo gufungura hano hantu ugiye mu ndege ya kweli ibi ndatuzi kwera kana gatomati n'amagi muduki batwita gute bakita gute naka omelette umurite kwa ibi ndabizi jewe nanse wewe ufata intore anantore nasi bro je mundi vyama nko kuri ni vyama gasimbi bro uri intore nina nasi ucupfa mani uniko gibombe rero mon frère uriye intore ukajya nina nasi ucupfa simbi wewe wafashe intore nina nasi byose urapanga umviriza umwamikazi Natasha no munsi agiye gutora gashimwe mu gihugu ca Kenya inyuma gutora ubushimwe butandukanye aho kandi bikaboneka ko aserukiye igihugu ndetse ndibuka ko na nyinshi wayo mutambuko mu hisi Petero Nkurunziza yageze kumuha gashimwe amushimira ko aserukira igihugu mu tiyaga mu agashimwe yarahanganye mu bihe bigoye igihugu cyari abasani ndibuka yuko 2015 ibere ryari ryagombye kuyaga mugabo ari mu basanasanye araredressa aragarukana yarakoresheje umuziki mu kunywanisha abarundi mu gihe hagomba habe gapata gato nyuma mbi yashimirwa kuri stade ndavyibuka yego abasani bari bahunze ba Mukombozi basatura bari mu Rwanda bose bavuze namwe yasigaye asha mugabo Natasha guma yisorera imiziki yo kunywanisha abarundi biraboneka neza yuko ari umwe mu baririmvyikazi bamaze guhagarara bwuma kandi amazi imyaka myinshi no musi twamute mu legende mu legende Natasha ko amazi imyaka myinshi mu muziki oya buriya cyo mari imyaka myinshi legende ni n'amateka nico Maria abantu bro n'umusazi yarasaza kandi kiri ikintu tugiye kumenya simbizi yego turakoresha abantu bigani hari umuntu ubona ko yigeranya na Natasha ukavuga ati none nk'uyu muntu ariko ararota ninde niwama wabibonye gamana ninde hariho ninde uyigeranya na Natasha kweli abantu barota ku murango narabaho Natasha gutora abamenyesha makuru ya comment fois rigize kangahiri nka gatatu ndibaza ariko rero nabo batabivuga urabona abandi ba artiste ko mu bodyguard agarukira haya ku murongo haya kuri police no munsi wabonye mu bodyguard wamubonye turajana bro umuntu ajana mu bodyguard turajana mana bane nturabona ko bagarukira kwa police no munsi turajana yes turi ngaha anya rero aho kugira ngo tugende ku kibuga cy'indege airport Merkel ndadaye durekeje umurivyikazi Natasha agiye gutora agashimwe muri Tamani Africa ni mu gihugu ca Kenya Nairobi neza na neza aherekeje n'ama influencer Starboy yanse ko atari umujournaliste umunsi Natasha nubwo yontegeka ati ntuzurongora sinorongora walaye futarongoye gase nobireka reka Natasha je n'ikintu gikomeye kuri je ku buzima bwanje mu muryango w'iwacu nije maze kurira indege je nyene ubuze mu diaspora nije wita mu diaspora jewe nta muntu mvise ari mu Buganda muri famille cyangwa muri Kenya aje ngiye nije ndi mu diaspora none umuntu yakuye nakaroge
mu muryango we wacu abari je mfata indege jenye nakarande nkafata indege n'ubu nkaba nongeye nkayifata nibwo mbyateka kurongora sindongora ndondera umwana gananje nakaroga kuyego ya haruguru y'inzira natashaka ko zihenu je niko mama yambwiye nuko je no komise audio za mama muri famille y'abana bangaye n'umwana dawe yabyaye mu Gahinga ba muri Canada nabyaye mu Gahinga none mama niyamuciyemwe me ntuze Igor Kibo ega ni jenyene apana Kibo turavukana direct harundi twa Igoro yaciye ku ruhande yari umushaka turabonye wabikuye bose naza aho wabikuye Horere tuzubisubira bano wagaruka yaranse mama yambwiye ati Imana ishimwe yuko ubugiciyemo nibe jabo yavuze yego akarogara kagukuye kurumva ega muze hari ikintu game ikintu tubura ni cya cyizere twizego nabande babonye umwe yakwizeye n'undi aca kurikira urabyumva kuko twebwe ibintu dukora si ibintu bifadika si mirete tudandaza sibyo ikintu ukorako ni ikintu gisaba icyizere kuko ni image twebwe dufatana n'ishusho y'umuntu ubu nawe dugiye gufatana n'ishusho y'igihugu akagashimwe agiye gutora muri Kenya sakiwe sibyo kaya gashimwe agatahanye havugwa igihugu n'u Burundi buvugwa ikintu gishakizero ni cyaye ni bande bamuherekeje si abona yuko mu miliyoni 14 z'abarundi ari twe twomuherekeza akona agaciro gacagaruka iwawe sivyo kuko wowe utagiye muzo kutwaze ngo ko ari makobora ayi wari hari he mu bigobogobo ora nko bibogobogo niyo wari sivyo ibaze abantu bahitamo mu miliyoni 14 nawe urimo bakagusimba canke baze naje bagize bacuzinga muri izo miliyoni 14 nkaja hariya bakagusimba bibogobogo hari wambwiye ati hasinjayo urahumba reka muzemwe suri gato mvugishe bodyguard nawe kuja kuyagana ukora fungura kaza ito kwanza gufungura abo babanza kurya urabyumva muze wewe uzutandukanya mamiso oya nakasa mutwe muze bogo kuja kuyagana M23 yacawe mze baba yes ukore jande weye hariho ibintu gutera iteke igihugu muze hari abantu ngaba babona umengo twebwe ntajapa cyane nakoze ijya emission kuri BBC hari umumere yitwa Fidelise ishatse ndazi nkarafa n'umujournaliste barazinanye abazinanye urazi imihara dufitiye ngo abatipe baragenda ngo no bibazo byamenyesha makuru musanga ngo twicaranye yose ni mihara uributsa tuvuye rero tuja uribuka tuvuye imihari nagenda atana n'umutipa ngo wewe urumesha makuru wewe nawo utwinjiramo urumesha makuru imagine utwara duganya ahantu kuri tele abajournaliste barondeye hotel zanganga saa 5 kwe bagiye muri hotel y'ibihumbi 180 the fresh journalist wa yumvise n'umuinfluencer uyu ari kigira brand yiwe baza ko kubera ikintu Natasha avuga ati none baza yuko niveau yacu niyo kwicara nga muze tora micro urabona yuko twakumiwe niveau yacu niyo kwicara hari agaciro bashaka kuduha hari abantu baca bazanga bicanga bagaca bibaza ngo murangana Peti keba nayo ndimo kubwira jewe no wewe na adabu umva shaka kumana limite shaka kumana limite wimenye nubimenyere wimenye ntugire journaliste wimenye ni wimenyere kwicara ngaha araza agaciro dufise sivyo arazi nivyo dugiye gukora ibyo ari byo yego unabireho namundi kwayivuga n'umugore wanje ari ngaha yego uravyo yego kumuna madame nga ona ko agomba kwibaruka agomba yibunge kwibaruka ejo abinda bisharo 12 indacha bihindura kwa bya kuri Cesarienne urabimva muze aduvera atari huri oya nzwa nagarutse tuzohakubera cha tubona tuzohakubera wewe musanzwe rero abantu uvuga yuko aka nagaciro kanini yatuba duhawe
guherekeza wamubonye bodyguard tuja bogari urabinga nasa neza wange nasa neza uramenga kurikiririza urabinga mu kuyirega fa ni intare usanga bodyguard benshi bafise inkovu kamenga baragwanye iki ni ariko vraiment urabona neza ko urabona sad batori ibisumu uramwinjiriye abo gara nibisuma yego atori ibisumu yego amurenganije yes simbi ijambo rya nyuma imbere ko dushika kuri aeroport wobwira abakunzi umuziki w'u Burundi niri umuziki urateye imbere uratera imbere uri kuragenda kandi ari Queen Natasha wenyine abikora none nari ngorane abikorera yakwiriye abandi nabo ko abikoreye bande aba influencer dore jerje ndabivuze ngoraniri aromvuguruza no Franiki jereka mvugisha ukuri izina ry'Imana nuko abantu bigira umenga ntavyo babona kandi babibona izina ry'Imana biragoye kuronka uwundi Natasha no mu myaka 50 iri imbere ninazokora nk'ibi Natasha ariko arakora ko ahereza umuntu atiri aravuga ngo nkuye wanje rero Natasha turavuka uri mukuru wiwe uri mutonya wiwe oya urazibona kera higeze kubi abantu bavuga amajambo iki niki baguteranya kuri yeka yanakubiswe ngaha oya warakubitiwe hano toka kure simba chumvi baba journalist yabo abo bati bagateranya so ugerageje none wewe ugerageje ko Natasha ibintu akora gato namuvugisha fidelité ishatse burya ari abantu batatwifuriza neza na gato bariho kweri mon frère madini mesha intambara turiko turagwana ino game intambara turiko turagwana mu guteza imbere no muziki w'u Burundi biraryoshe kuba ari abantu batahura yuko ari abantu no muziki bawuheze urose opportunity Imana ikaguhezageza uburyo nko kwa Natasha ukavuga uti naho mfise uburyo aya mafaranga yinvesta mu bindi muzee yego ibintu byisi byokora gufata turi bangaye atuye muri 5 étoiles dushike muri Kenya tujyame muri 5 étoiles urumva muzee indege urumva kamuzee ivyo ni kagaciro nuvuga neza ba Natasha bashobora kubaho sivyo Natasha ari karabacira inzira burya kuko akanagaciro gusa bari karubaka yubatse agaciro umuririmbyi acagira agaciro uno munsi umuziki urafise agaciro mugabo umuririmbyi awukora hari agaciro nakataragira sivyo kuko urabona neza yuko uno munsi baratanga ubushimwe bw'imiduga bagatanga ubushimwe bw'iki sivyo aho ni wa muziki uri kurahagwa agaciro kuno munsi abakora ivyashara abadandaza bariko barabona intérêt zabo muri wa muziki rero hari ibindi bintu bice bigomba guherekeza wa muziki aho urimo ni bande bimeze gute sivyo dufate nk'abandi baririmbye batahuye ibi Natasha ari karakora gwenda gatora nk'agashimwe hanze n'abandi bagafatira kuri aho gaciro nyenako sivyo kuko uno munsi bavuga bati abaririmbye y'abarundi basigaye baronka n'ubushimwe hanze nivyo bashavuga gica kizani cyane uri nkundi muririmbyi kaza asanzwe urogerera kuri ico simaka bari wo wagatwara none bamubwiye akanagashimwe ku Burundi k'igihugu akanagaciro k'igihugu sivyo wewe ushobora kubutagira uburyo waronse opportunity yo kugenda hanze birakorohera no kujya gusaba sponsor parce que hariho umuntu yitanzagira sacrifice aravuga ati jewe reka ndabikore ku bwabo ugasanga wewe umuryango wugaye nga hari uruguruye yego yes turagiye rero kugibuga c'indege kugira turabugendo mbega turajana muri hariya canke bansiga ku muryango bazuma tujana wewe urasigara ko wewe ugomba gucunga defense urabaza kubona iki mu mbakire mutonye nanje hari cyo kuri arutemi Franike mu kuja mu bibogobo ya yako washiya yamazi yes gushika he mu bibogo baraka yes nukuunya tujane rero gushika ku kibuga c'indege aeroport Melchior Ndadaye asante sana nukuunya rero urugendo nyizina no kurutanguye simbizi wasema vumba harekeje muri muzikazi Natasha mu mugore ngaramusiga oy mama vaje yo napata bizu napata bizu madame ni sawa ego sawa simbizi ego niteba oya sineba vitu hivi sibitu unapiga kila siku najama oya nukuguza abami kazi ivyo avuga uruvyumva warabaye musani nawe mustani wewe nakupenda sana amesema yavuze ati mambo yavuze dollar boy mambo tunaenda turagi just gira interview
Queen of Africa. Urasaneza double. See the outfit. See the outfit. Yes. Wibunye umwamikazi. Umwamikazi. Uburundi. Yes, nguko unye rero. Tugende mu rugendo. Umwamikazi. Kibuga Chindege Airport Mercure Ndadaye. Yes, nguyu n'umuduga mwiza wa Club Dila Tanganyika. Iyi hari mu Burundi buzima nandi uzoyisanga imeze uko. Yes, nuko unye. Tujane rero ni mu rugendo nyezina. Turi mu ndegere ya Club Dila Tanganyika. Simbi. Urugendo ruratanguye ubunya rero. Bijya vyose bakura vuga yari amashushwa. Mikrofone yanje iri hene gasimbitse. Bayisize hehe amaze kugenda shiraha aha kumushakoshi ya. Okay. Yes, urugendo nyezina rero ruratanguye. Uyumva gute? Bisiguriki. Ni histoire. Yego. Ana mateka. Amateka ari karandikwa n'igitabo. Ibi ni ibintu bigomba no kuzokwigwa. Byandikwe no mu mashuri. Yego. Yego. Yuko ari umuririmbyikazi w'umurundikazi. Yakoze ibintu, yakoze amateka kandi c'est histoire. Yego. Kuko ibi bintu kera byakora leta. Yego. Nambuka bawumva hariho abaririmbyi bagiye ndibuka za 2012 leta yaratwaye bati Max nabande nabayoya. Sivyo? Yego. Leta kera niyo yabikora. Yego. Mugabo urumva yuko no munsi hariho umuririmbyikazi ashobora gukora ibintu nk'ibi by'amateka. Icuro irenze rimwe. Icuro zirenze rimwe. Yeah. Ubu rero ni icuro ya mbere kwa twaba influencers. Yego. Bitari bigere bibaho. Muri muziki ni ikintu cya mbere gikomeye. Kujya yama muziki idahari ku isi hari abantu baguma biyahura bagapfa bakanahwera. Urumva rero mu bitabo twizemo kera twarabonye bankazamyami. Siporo mu ishuri urazi irahari hakabaho na muziki mu ishuri. None kubera iki mu bitabo bariko barandika by'uno munsi batandika ati hari abantu bazanye ubushimwe mpuzamakungu. Kumburetse ubone Natasha ngenda banka turiko turamubona mu bitabo. Erega ni muziki biramotiva abana bacu tuzovyara cyangwa umwana wawe uri kuravyara birabamotiva akavuga ati hari abantu bakuye akantu hanze burya anye n'abana bacu arico byo bafasha. Nshaka indi simbize aje kuvuga ati iyi ni histoire. Kuva yuko bizandikwa mu bitabo uko biri kose. Amafoto bazoyakura nganye. Yes, ego. Amafoto naha ni ibintu bibi mbona nkubone. Yego. Burya ari ikintu abantu batazi mu bantu basoma Bibiliya. Yesu ukabuza histoire ya Lazaro ingene yamaze iminsi 4 atarazuka. Kubera abanditsi biwe siyo bari. Oya. Ego. Bakoresheje Oya siyo yari. Siyo umva Yesu kugira azura umuntu. Yamaze guhamagara ati ingo vyabona. Ngo mubibone. Niko bimeze. Ego. Nibazogira ukwitwaza. Ngo ibyo ntibyabaye. None nko muri ego umviriza mwe. Nacho gituma ya umuntu yafashije umuntu bavuga ngo bingo kwiki Fotora shirako. Uko na Yesu. Fotora shirako. Yarazana umuntu Yesu nigeze azura umuntu n'umwe. Umviriza rindira gato. Wait. Abuvuga buke. Yesu namuntu. Oya, pastor nagomba gusigura ibyambo by'Imana, sorry. Abubiki banga. Nagombye umviriza. Naringe mu byambo by'Imana abapastor nuko bavuga. Sorry mbabarira. Naringe mu by'ijambo ry'Imana. Sorry. Mwamikazi akaruru kahere pe. Nukuri nawe wigino kimwe. Ibata foto ngo bahabaye iki? Ye nta cabaye pe. Aricyo bashabaye. Oya pe. Wovuga iki? None source zizova he? Wa twavanye muhi? Ego. Twagiye kuri Club Dila 5 étoiles. Ego. Twari ubona? Na yego ashimwariye mbona kweli. Twari ubona? Ego kweli. Mino misi hari ibibazo hari ibintu n'ubu tugiye muri 5 étoiles muri ki. Asasi byazora muri 5 étoiles. Simbi wewe. Bakwemera ko ya muri 5 étoiles wocu jari ya mwisi. Wewe ngawe. Wewe. Asibizi. Ibaze ticket yawe. Hari abantu usanga avuga ati ngo nayinjije ngo ku kwezi. Mugawe itike yawe iranarenza yo binjije ku kwezi. Muciye mutuvuga nabi. Nindira gato. Ega bingorane yawe Franike nuko nkaho egana Natasha abanza kuraba urugendo. Nkaho arabizi neza yuko urashye kuguma aboretse wagutamwe yaraje. Mu bigogo nakaba gutaye muri Kenya gavuga wowe kumayo. Oya. Powesha rero mu vrai patriote. Agenda buke bado ni haragera we powesha. Oya gini gini. Ire ntabwo ari AI, c'est intelligence artificielle. Not AI. Nina misara ma intelligence artificielle. Uravyumva? Batariyo.
araja muri ChatGPT akandika prompt put me in the what in the plane nuko bagivuga ama ahubwira ati nshaka arandika muri ChatGPT unabanza mu Kirundi ifoto yanje ngiyi mpera muhira unjane crêpe dirake inge ibyo uza ariko para upetu sasa utaharisha wewe umpati ibaze man yafashe koka avanga n'amata arishwe nani yafashe imihwi arivuga pare ko n'amafla yose oya muze nuru wafashe video nukuri yariye byose muze ari byageno abazungu muze uzova utakufa vibaya wewe haja hasokera abazungu benshi abazungu atari vyo baza guturika ibaze mura afata bani hari ibintu byambere kiziye oya umviriza simira kugiye uri ku mwamikazi wibanira kubera iki ufe wibanira kubera iki mani ntibagaruka vuba bro umve umviriza muze ntibagaruka vuba ose opportunity yo mwamikazi rimwe mwamikazi wewe mwamikazi namwe nyene umviriza kire kutazi ayi utazi kwa Natasha iwe imisi yose ifete Natasha bigeze ko bazati anniversaire yawe ni gihari nikira siku cyane anniversaire arabora ejo nari nicaye ejo nari ngiye kugura amazi acambwira ati ngara Natasha imisi yose azanga shati chaque samedi azaje gutora amakaroto ya Heineken ngo azimana abantu muri ville ahefo yakubashugwe ajya kwa Chevare akore amanda mubeshe uze kumubaza uzenda gutware basikoro orange Chevare agurisha amashugo hayevu haraboro baranguza Heineken na Mastera nibiki uravyo kila siku maki kila siku ni fete sasa wewe rero mucugera kujayo ni rimwe ego haje ntibisubira kutazokwamayo mani ko ucugomba kujya uciye upfa uje kwiyahura ngo nuko byose ubonye biringa bro vuga ati basi ntume mpfa wewe umubiri wawe harimo ibintu bifatanije nko gufata intore ukaziva nko gufata intore ugashushirako na pasteke ukazifata pasteke ugashirako inanasi sivyo hongera inanasi n'intore n'ibijana ucupfa mani yanyoye koka atafata koka acanywa n'amata sureba saa 3 yani yabonye musekirite anatoka yinywera amata mani baje basekirite aya umviriza bro tubona se kujya ni mucamusa umubiri warapaye yaracuye kubera uje mu kajagari naona byote nakura uraho wewe ndakugorera muze siguri kuzogaruka umunsi wanje na jewe muzee ucubya byose ucu ivy'imyaka 10 umunsi umwe ucupfa simbizi ko yuri indege singiye kumukira pe none amashugwe kwa Natasha Natasha bavuze ngo bavuze ngo na passport office zinagimana bavuze ngo na passport kwa kwasi none Natasha yabimenye gute ko nafise passport bavuze ngo nabifise naronse affaire nukuri nini nukuri Natasha agukuye mu gasuzuguro k'abantu agukuye mu gasuzuguro Imana senga Natasha yego mani je bari baranzinditse umuvyeyi wa Simbizi yavuze ati abarakuzindurwe bari bakuronse nukuri bana nipa yambwiye izajye Imana yambwiye ati barakuzinduru ati kwa ntibyumvikana ingene abantu bose muvukana ari utari bwuri ndege muri Canada ati wowe no wari sanse kuyurira kumbe baranzinditse wewe wewe mutima warakoze none abana Natasha ukuyeho avuye Roma petit ballistique bayita mbe abori vatika bayita gute ballistique kwa papa muvinyo oya basilique bayita ni basilique nini ballistique hano papa sera bayita gute basilique ni avuye kuyisamburira aturu petit bari bararuzinditse shano kuri arakoze ntiyari yarakaravye pe kuri imyaka yari baye menshi amateka yose kuri inde ariko rero ku mwamikazi Natasha ako nizere yuko iyo ntango yo kugira ngo rutangwe kuzura n'izindi ndege kuri ni kugusika biriza ruguru kuri ni kugusika none ewe Franich yego umviza je ndakubwira ikintu nakubwiye yuko je mu muryango we wacu je ndumutya wa mbere je ndumutya
Urarenga na Afrika. Mbiri za rasta. Je nta muntu wo muri famille mfise muri Uganda canke mu Rwanda. Canke hehe Buraya. Nije ndi mu diaspora. Kandi umuryango wiwacu nije maze gufata indenge ndayifatiwe nande. Na Natasha n'ubu barayifatiye kandi. Niyo mbere ufite dread usa neza. Jeje nyene mare. Ahubwo jewe umuryango wiwacu ahubwo ngira nta barozi bari babakwiye kunduga bakavuga ati kubera iki wewe wenyene wewe utera imbere. Wewe wenyene. Wewe. Rero hari ikintu yo kibaye uvuga ati sha nje tona nakubwiye ati je Natasha n'umwambwiye ati ntuzurongore. Nokwita uki. Oya. Wanavyo yokorera. Nubwo nabandanya kunyibi. Oya. ariko bigirisha Ari no tumanca hanze kimya kimya atabizi. Mugabo hari umuntu agukorera ikintu ukavuga ati none ikintu yankoreye ntituvukana. Byo kuja hanze we. Ibyo bintu byo kuja hanze we. Kuri ndege hinje. Bro. Natasha ashize umuziki to the next level. Yeah, of course. Urabona je narapostinze ifoto ya Natasha ari kumwe na mama Burundi. Na mama Africa, Ni mama Africa na Queen Africa. Chambwe ati aramashya muri commentaire ngo achayikwitsa. Urabona ikintu kiyo Natasha aramenya hari n'umusi president ngo agashimwe. Akwafe yaciye kubita kwafe byese bamwe ati president amubwira ati ukaka no agashizeko. Bisiguriki nukuri arazi ivyakora. Arazi ivyakora kandi no kuba dutwaye no kuri kw'Imana na mateka koze kandi nakandi gashimye nyine icubera azokamuha. Bro uno munsi ko biri kose bro nkuko twamye tubivuga uno munsi nibaza ko hari twebwe aba influencer kera abamenyesha makuru abizi urazi ko dufitize uno munsi twafise abantu bariko baradutera iteka uno munsi n'Imana Natasha dutwaye twavuze ati tushobora kugaruka tukagenda New York kwa Promede Dame hari yagiye gutora gashi niho nagomba gushika iri ni iteka duteye biza kugurura amaso y'abandi bakabona ati ibi bitegerezwa kuba bro urazi imyaka ukoze nyingi niho gifata inde bwa mbere yawe rero Natasha ukwiye no gukora indirimbo yo kazura muri rero bwa mbere ukuri kw'Imana namutse cyane baranzinditse burya dushobora kuva hariya tukaja New York urabona hari ubushimwe bubiri bw'amateka urabona hariho aka Nairobi hano nakandi kabitse kari i Washington kari New York ka Premier Dame dushobora kuja kugatora ico akwa n'inzira gusa Natasha azotubwire mete bagani bashobora kugumayo igurumva agira kimwe cyo tuma wizira ko atazogumayo Jefis umugore nga mfise umugore azovyaro yari kuvyara ejo mugabo utaje tumusharo 12 uravyumva muze kubera nuko uko biri kose je nibaza ko urumva muzeki uko biri kose agateka ari kudutera imana mweza nta mpamvu nimwe ko twe abantu twebwe n'ukuri none nta mpamvu nimwe huguma hanze ngaho ubuzima burahari sivyo ivyo bihugu wumva vyo hanze birafise abantu nka Natasha babayeho kera baravyubaka gushika no musi tuvyifuza none uyu muntu ariko arubaka agateka k'umuziki mu Burundi ejo entertainment ubuzima buhari ndiyo kwifuza kuja kuba hanze indi wo kwifuza kuja kubanze kandi ubuzima ngabuhari ubwo buzima rero kugira buhabe rero nibi jewe narigeze kubaza ijambo rimwe Big Fizzo c'était en 2017 ni kubera iki uba hanze ukaza kugira vacances mu Burundi habura iki cyo tumuba mu Burundi ukagira vacances hanze ko abandi bari imvyi bose ariko bameze Natasha mu Burundi abibujumbura vacances nageze kuvuga imisho mvuga ati Natasha no muri imvikazi zonyene dufise no mustayo nyene dufise agira vacances hanze bare Ivan saba nibakomeye hari 2016 bigeze kuzanga ababazanye kumbe banapigika live iwawe voilà bagiye mviriza bagiye kuboboteza muri Club Dirage yarabambitse babwiye yarabambitse magaze ko pade epifamba nambari simuka nani yitwa nde DJ Big haro DJ Big Ibra Mafia mafia telefone ya Afrika raya tirafa mimi nateseka abana ba DJ Big Ibra bari uravyumvaga brass ubwo nyene ati zana cha banzani barungise iyi modoka barungise bisi nyene genda ubazana ati munateseka sawa genda hajya babambiki no kwambara none ndahagera banzi kwanza n'impuzu zari zatangiye gucuya bari bazifashe abasare bo muri Tanzania babwiye n'impuzu ni mukuranga mutrariha hotel baza mu maboka barungitse ajya kuri Club Dirage hariho bisi ifise amanoze amafime
baje kubatora mu maboka impuzu babazanye mu iboka bavuga ati ndabashaka uko nyene urabyumva Rayvanny Harmonize narishi mavoko baje mu maboka sinibuka izo boka kama alikuwa ni marke gani Calvin niziwa za Barcelona ziwa za ko Barcelona ziwa za ko Barcelona ziwa kale hazina ta marke kuko urumva bararavye umbize kiryoshe rero sasa bacha barungika imodoka ifise fime n'amarido yo kuri Club Dirage niyo yagiye kubatora hajya kwa kujya mu honorable kwa kuri isororezo y'abagena voilà kwa Alex bakabareta bako ivi Tarzan basha barabambika abambisa bazana iminwa yumye bacamera nkawe mimi dadangu barajanye muri Tanzania muri gando bambwiye ati ndimo n'ubustari bwo muri Tanzania bujya kunya sister grand sere yaragiye bafashe indege imwe yabari hitike y'indege natasho ndaciye yabari hitike y'indege ushiremo abadensazi yaciye bafatira imodoka abadensazi babo bose nabone barabafunguriye bongera bararyama bongera baranabarihira de reka ndagutera story yo mu ndege je ni sister yayimpaye je yambwiye ati ndi mu ndege n'abastari bo muri Tanzania mengo sister mwe yaragiye muri Etats-Unis sidavyibuka umva bagiye mu ndege imwe bashagera skare muri Tanzania qu'est-ce qui s'est passé yambwiye ati ndi kumwe n'abastari baguma mwiwese nimwe munakubwiye ati wafete ibintu uzuragira ufa kugira ibintu bivangavanga ugira umuntu hari ibintu utavangana urabyumva hari amakombinezo adakushoboka uci ugira umuntu wose ugashaka kubijya vyose utabaki wenda coni iyi nyenda gutelefona iyi bashita bashabagira umuntu ataka gutora jambo ava kuri jambo atora kwero ariko ragira ageze nakora avuga ati mana yanjye umuntu yaba tujaje yabari hitike indege arabagaburira arabambika kubera baje bahamamutse ace bafatira icyumba yarabafatira ibyumba bitatu babiyo nuko atani nguvu bari bafise ange bawuziyaga maborozi moye sasa urumva ninde tuba bari bwakubititse man ikibazo mfise eske baza bibuka bakamushimira ati waradutabaye nicyo kibazo mfise baravyibuka ikibazo umva ndakubwire ubusinga ndabikorera abantu biza ndakubwire man ujya anye Natasha bajya anye yabara abandi ba artiste babihekako bajya abantu bari kuri level yo munsi ya Natasha bicaye ahantu na Natasha nawiza ka consommer ibitu baya batokonsoma bari banafeki maisha bari banafeki maisha twe tuvise umu artiste wacu tezwa gushigikira aba artiste biwacu uri ku kivi tuzomushigikira wana nkunga Natasha arabona neza yuko twamushikira mugabo nta buryo dufise avuga ati rero mwebwe reka ndabashigikire kugira munshigikire ati ndabona neza kwe n'abandi ega ngaha aduhaye ijambo rinini ya muzeyi ega ivyo twara tuvuga namba byagera hamwe ubica bigera hanze mwe turinde Sibiza ravuga cyane gose yes turashitse ku kibuga c'indege aeroport Melchior Ndadaye yes no kuunya aho tumaze kwishikira neza na neza yes turi ngaha anya ikibuga ciza cyane gose yes aho tumaze gushika ngaha anya rero you see the bodyguard please raba kwanze ngena reha murabona ni ntare see the lion ndabira dabori mu bodyguard saboy aje kwanza bareka kwanza mu bodyguard ngaha anya iwanyu mufise bodyguard ameze kuno on kandi uyu naza gusigara ngaha anya raba ingena saneza see the outfits wani ngena saneza kandi neza yuko ari umuhungu yakuze neza cyane gose atabibazo kumbure zagiye biraba by'ubuzima butandukanye yes nguyu unyi benshi baraza bakabasiga ngo gwaca indege ariko Natasha ngo agenda mujanye Natasha ndagusanga twasi ndakuganiriza uzubukozi ndakuganiriza inyuma y'urugendo basi 2 minutes yego munete yego ngumiriza mikrofone uku yego cyangwa uyambara oya sino mwambika amabere sino nkora uku oya hindukiza oya zenda kugirire nta kundi basi yego shire nacho ibere umuzungu ararikunda iri naro abana iri bijyabana ego mugi togoye kazi dabor mu Burundi ni nyuma y'igihe kinini nya
utari nga anya washitse ku munsi wejo no munsi kandi urasubiragiye ni bivuze iki kuri wewe ni bivuze iki ku muziki w'u Burundi Natasha n'umukozi ego uko mora ndabivuga ndakunda uburundi ndakunda umuziki wanje ego kandi negerezwa gukora ibishoboka twarahimirije abantu benshi kugutora muri no higanwa yes ibintu bivuze iki kuba ugiye gutora kano gashimwe kwanza shimira abarundi canke abafana ba Natasha abakunzi b'umuziki w'u Burundi mu rusangi ukuntu bantoye ibisigaye sindamenya Natasha n'uwa mbere ni wa kabiri ibyo bagira ariko jewe ndizeye ko Imana iraza kubikora kubera abarundi baratoye cyane anya wemeye kuja nawe mu influencer utari suri kuri wa mbere ubwo umeye guspending amafaranga yose urumva bategeza kugenda bakaraba ivyo nkora ukujya notwara aba journaliste n'ukujya notwara umufana cyangwa abafana mwabwira ingomo ndabereka ivyo nkora turaberezita turi hamwe urumva aba nibo bazobabwira Natasha byagenze uko urumva nuko uri umuririmvyikazi munini yinya uno munsi bakwita umwamikazi mu muziki w'u Burundi ubifata gute kuba uno munsi ari we uje n'abariri aba journaliste aba influencer mu mahanga abandi bikabananira ati ngo ivyakora leta no munsi bikora Natasha amaze gukora ibintu byinshi gufasha ndafasha abamama bageze mu zabukuru ndafasha abantu bagwaye ndagira ibintu ivyo abandi batakora ivyo byose ndabikora kubera mfise umutima sinikunda araho bavuga ati ajya mahera Natasha afise nashobora kuyaga wenyene kandi nuko nyene jewe byarananiye no ku muryango nuko nyene muri famille sishobora kwisangiza ibintu byo nyene umuntu arashobora kuzanga akambwira ati Natasha imayo marori bonye ko atazubihari ntayo nkenene ndayimuha kubera iki urumva rero n'umutima wa Natasha naco nobwira abandi ati mukore nka Natasha mugira uku kubera gutanga cyangwa gukora ikintu n'umutima gukunda Burundi gukunda igihugu cyawe n'umutima ivyabaye muri 2015 murabibonye Natasha yagumye ngaha ndakora indirimbo amahoro byo nyene mu nyuma nyene icyubahiro nyakwigendera yere nkuru ziza avuga ati reka ndamuha agashimwe urumva rero ni ibintu fisi ibintu byinshi maze gukora n'ubu turagiye ivyo ndazi ko abarundi baguma basengera kandi baransengeye kandi barantoye ndarindiriye kugira na nyene cyubahiro son excellence arabe ndamuzanira akantu mvuga ati ndabuze n'amajambo kubera ntiharagera ariko nashoboraga nakumburiza gusa amajambo menshi umutima mwiza ufise gushigikiranira burya naho woba uhuriye n'ubuzima woba warabayemo oya kubera je sinzi umuntu no muri famille igihe twabuze papa nta muntu yadushigikiye nta muntu yadufashije ni ibintu byinshi twaciye ko barabizi abo twabanye ariko Natasha ni umutima wiwanje no muri famille nabo tuvukana baratangara urumva nta muntu azobuza Natasha gufasha umuntu barashobora kumbwira ati Starboy yarakuvuza uku simbiza ari ibintu yavuze je ndaraba akazi kiwanje gufasha umuntu aho ashikanye umuziki kubera nta muntu azokuvuga imisi yose kandi hage batuvuga nabi nibo baduha inguvu nkaje uvuga nabi gute ndafungura je narahezagiwe ndafungura ndambara neza urumva ndi mwiza isagateye kiwanje sijibushe sinonze fisinda nayo hari urumva mwana imyaka 15 na 12 mwana 12 si bintu ego yes ijambo rya nyuma ku barundi bari Nairobi boza gushigikira iriho babwira karibu ndibaza turaza kubonana nabo baza ari benshi no kuri aeroport canke duhurira ahantu barashobora kunyandikira barashobora kwandikira aba manager canke basimbizi Starboy canke manager ego ndi hajya tuzogaruka imana bishatse mardi ego dufise agashimwe sawa tuzagafise ariko igikuru ko bashize ku izina rya Natasha izina ry'u Burundi Natasha Burundi yes ego yes ni Natasha Ngendabanga Queen of Africa Queen umuziki w'u Burundi uno munsi agiye mu gihugu ca Kenya muri Taman Africa yes gutora agashimwe yes tumusengere kugira agashimwe gashobore gutaha ko niteka ku gihugu cacu ciza c'u Burundi asante sana family yes ngukubonya simbiza sema vuma ibishaka shuri twahega simbiza nazira ngene bajayino simbiza nazogaruka simbiza nazogaruka ariko ndabaherekeze turagiye uzogaruka ndagi ko biremereye barafyonda ngaha anya simbizi ntavyuzi mana yanje uko turi indege navyo biragasiba afande ni sawa
Yes. Nguyu unya ni simbizi wasema vumba nguyu unya aragiye. Barafyonda. Yego no gufyonda gusa. Simbi ubwira ugendo gwiza rero. Eba nawe usigara amahoro. Yes, nuko unya rero aho Natasha Ngendabanka agiye mu gihugu ca Kenya ahajanye na Simbizi wasema vumba ndetse na Starboy aho bagiye mu bikorwa vyo kugira ngo bashobore gutana agashimwe muri Tamani Africa. Yes, muraza kubona nibitandukanye kugeza ku munsi bazogarukira. Asante sana.